Mumbarire namwe umugabo n'umugabo nibagira ubukwe bazovyara ryari? Ico Imana itashizeho ntikizobaho. Ndanezererwa cane kuko nk'umusiguzi w'ubutumwa bwiza ndakurikirana cane ivyo abadutwara mu gihugu cane abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika benshi ndamaze kubumva bariko baravuga nta numwe ashigikiye ubwo buhumane kireka bamwe gusa. Twopfuma turya insogo tukarya insoromano ariko tukagumana ukwera. My dear brothers in the Church of the Pentecost of Burundi, bavukanyi banje mu ishengero rya Pantekote ryo mu Burundi, I greet you in the name of Jesus Christ. ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. I have a greeting for you that is important in this time. Ndafise intasho kuri mwebwe, ubutumwa kuri mwebwe budasanzwe muri iki gihe. And I want to be very clear in two specific areas. Kandi ndagomba ndabatahuze neza canke ntomore neza mu buryo bubiri. Today there is a turbulence and a lot of discussion. Muri iyi minsi turi mu bihe vy'impari nyinshi no mu gihe cy'igihuhusi. And people put accusation on me. Kandi abantu bariko baranyagiriza mu buryo budasanzwe. And therefore I want to make some clarification. Nico gituma nifujije kugira ico ndabivuga kugira ngo ntange umuco ukwiye. Number one, Icambere, as the senior pastor of Philadelphia Church in Stockholm, jewe nk'umwungere wa mbere w'ishengero rya Philadelphia Stockholm, with the whole body of our pastors, turi kumwe n'abapastori bose bo mu ishengero ndongoye, we preach and teach twebwe igikorwa cacu ni ukwigisha no kuvuga ubutumwa. that God has created human as man as woman, Kandi ivyo twigisha tuvuga yuko Imana yaremye umugabo n'umugore, and that they should live together in a marriage of a covenantal relationship, kandi yuko ari bo bonyene bubakana bakabana umubano w'abubakanye, for the whole life. kandi ivyo bikaba ubuzima bwabo bwose. That's how we preach, teach, and counsel people. Ivyo nivyo twigisha, ivyo nivyo kandi tuvuga, kandi tugahanura abantu nk'ubwo buryo. Secondly, Kigira kabiri, we do not believe that homosexuality is a part of God's original plan. twe twizera kandi twigisha abantu yuko ivyerekeranye n'aba bantu bahuza ibitsina batabisangiye ko bitava ku Mana. It is not in line with God's created order. Ivyo ntibijanye n'ivyo Imana yashizeho mu kurema abantu. And therefore outside the will of God. Ivyo biratandukanye cyane n'ubugombe bw'Imana. This is our theological standpoint. Ivyo nivyo duhagaze ko nk'amahame cyangwa ivyo twizera mu byo twigisha. And I wanted you to hear that from me. Ivyo rero nivyo nipfujije ko mu byumva bivuye kuri jewe. So may God bless you. Imana rero ibamezagirire. Thank you very much. Murakoze cyane gose. Twopfuma turya insogo tukarya insoromano ariko tukagumana ukwera.